Ese haba hari umuntu wigeze akubeshya ko Spotify ihemba neza cyangwa ko ariyo yakijije abahanzi kurusha YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zose zicuruza imiziki? Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa kuko Spotify iri mu mbuga zihemba nabi ku isi kandi zifite audience nini. Dore top 10 y'abahanzi binjije amafaranga menshi kuri Spotify ndetse n'abari kwinjiza menshi ubu tuvugana kurusha abandi bose mu Rwanda. Mu gusobanukirwa ibyo byose icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo tujye tubana mu byekeranyo bitandukanye. Ndi Arishijavis ikaze. Ku mwanya wa 10 mu bahanzi bari kwinjiza Agatubunse kuri Spotify mu Rwanda turasanga Kevin Kade. Byibuze ku kwezi yumvwa n'abarenga 55,000 bikamwinjiriza akayabo k'amadolari arenga 400. Bivuze ko aya mafaranga yavunje mu Nyarwanda byaba ari 580 birenga buri kwezi. Ibyo bikamugira uwa 10 n'ubundi ku rutonde rw'abahembwa menshi na Spotify mu Rwanda, aho yumvishwe n'abarenga miliyoni 10.5 bikamwinjiriza arenga amadolari 20,000. Bivuze ko 20,000 bivunje mu Nyarwanda yabonaga miliyoni 29,300 birenga. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi Kuri, akaba yumvwa n'abarenga 57,000 ku kwezi bikamwinjiriza akayabo k'amadolari arenga 420. Aya yavunje mu Nyarwanda yaba ari 616 n'imisago buri kwezi. Akaba ariko ari ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'abinjije menshi ku rubuga rwa Spotify kuko yumvishwe n'abarenga miliyoni 13.5 bikamwinjiriza akayabo k'amadolari arenga 25,000. Ayo yavunje mu Nyarwanda wabona ko ari miliyoni 36,684. Ku mwanya wa 8 turasangaho umuhanzi Kivumbi King, akaba yumvwa n'abarenga byibura 68,000 buri kwezi bikamwinjiriza akayabo k'amadolari arenga 520. Aya mafaranga yavunje mu Nyarwanda yaba ari 763 by'amafaranga y'u Rwanda. Ndetse kandi akaba wa 9 ku rutonde rw'abahembwa Agatubunse kurusha abandi kuri Spotify mu Rwanda, aho yumvishwe n'abarenga miliyoni 12 bikamwinjiriza akayabo k'amadolari arenga 21,500. Bivuze ko aya mafaranga yavunje mu Nyarwanda ari miliyoni zirenga 31,500 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 mu bahanzi bumvwa cyane kurusha abandi ku rubuga rwa Spotify mu Rwanda ni Mike Kayihura. Byibuze akaba yumvwa n'abarenga 80,000 ku kwezi bikamwinjiriza akayabo k'amadolari arenga 620. Bivuze ko aya mafaranga yavunje mu Nyarwanda ari 909 birenga by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo nasanzwe kuko ni uwa 3 mu banyarwanda bumvishwe kurusha abandi ku rubuga rwa Spotify, aho yumvishwe n'abarenga miliyoni 54 bikamwinjiriza akayabo k'amadolari arenga 108. Aya madolari arenga 108 uyavunje mu Nyarwanda byaba ari miliyoni 158 n'imisago myinshi cyane mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turahasanga Ambassador of Christ, ikaba yumvwa n'abarenga 97,000 ku kwezi bikabinjiriza akayabo k'amadolari arenga 700. Aya yavunje mu Nyarwanda byaba ari miliyoni 1 irenga y'amafaranga y'u Rwanda. Bakaba ba 6 kandi mu bahembwe ndetse bakanumvwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Spotify mu Rwanda, bakaba barumvishwe n'abarenga miliyoni 15 bikabinjiriza akayabo k'amadolari 30,000. Aya yavunje mu Nyarwanda twabona ko ari miliyoni 44 zirenga n'imisago mu mafaranga yo hano iwacu mu Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga The Ben, unganya abamafuri sena cyangwa abumvwa buri kwezi n'andi bumuntu, aho bumvwa n'abarenga 105 buri kwezi kabinjiriza akayabo k'amadolari arenga 800. Aya yavunje mu Nyarwanda byaba ari miliyoni 1,173 n'utundi duceri turengaho mu mafaranga y'u Rwanda. Ku rutonde rw'abumvishwe cyane kugeza ubu andi bumuntu ari ku mwanya wa 7 aho yumvishwe n'abarenga miliyoni 14.5. Ibi bikamwinjiriza akayabo k'amadolari arenga 29,000. Ibi 29,000 ubivunje mu Manyarwanda neza biragenda bikagwa muri miliyoni 42,553,440 mu mafaranga ya hano iwacu mu Rwanda. Ariko Tiger B
ari ku mwanya wa gatanu n'ubundi aho yumvishwe n'abarenga miliyoni 18 bikamwinjiriza akayabo k'amadolari angana n'ibihumbi 36 by'amadolari. Aya mafaranga yavunje mu Nyarwanda aragenda akagwa neza muri miliyoni 52 ibihumbi 824,960 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda. Ku mwanya wa kane turahasanga umuhanzi Israel Mbonyi, akaba yumvwa n'abarenga ibihumbi 167 bikamwinjiriza akayabo k'amadolari angana n'igihumbi 169. Aya yavunje mu Nyarwanda yagenda agahura neza na miliyoni 1 n'ibihumbi 700 birenga mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda buri kwezi. Ndetse kandi Israel Mbonyi akaba wa kabiri winjije amafaranga menshi ku rubuga rwa Spotify, aho yumvishwe n'abarenga miliyoni 65 bikamwinjiriza akayabo k'amadolari arenga ibihumbi 130 by'amadolari. Aya mafaranga kugira ngo wumve ingano yayo uyavunje mu Nyarwanda aragenda akangana na miliyoni 190 ibihumbi 756,800 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda. Ku mwanya wa gatatu mu buhanzi bumvwa n'abantu benshi mu Rwanda turahasanga Ngabo Medali, umenyekanye cyane ku izina rya Meddy, akaba yumvwa n'abarenga ibihumbi 183 buri kwezi bikamwinjiriza akayabo k'amadolari arenga igihumbi na 281. Bivuze ko uyavunje mu Nyarwanda neza byagenda bikangana cyangwa bikarutaho gake na miliyoni 1 n'ibihumbi 800 mu mafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Akaba ari nimero ya mbere kuri Spotify kuko yumvishwe cyangwa se kare ya streams barenga miliyoni 71 n'igice kimwe bikamwinjiriza akayabo k'amadolari arenga ibihumbi 142,200. Bivuze ko aya mafaranga yose yavunje mu Nyarwanda byaba birenga miliyoni 208 n'ibihumbi 600 by'amafaranga y'u Rwanda birenga. Uyu mugabo ubyumve neza ni umuherwe. Ku mwanya wa kabiri turasanga Bruce Melody, akaba yumvwa n'abarenga ibihumbi 222 ku kwezi. Ibi bikamwinjiriza akayabo k'amadolari arenga igihumbi na 558. Kugira ngo wumve amafaranga yafataga ku kwezi nuko aya madolari 1558 uyavunje mu Nyarwanda yagenda agahura neza na miliyoni 2 ibihumbi 280 ndetse n'amafaranga 272 buri kwezi mu mafaranga ya hano iwacu mu Rwanda. Akaba uwa kane mu bumvishwe bakaninjiza menshi ku rubuga rwa Spotify kuko yumvishwe n'abarenga miliyoni 32 n'ibice bitatu bimwinjiriza akayabo k'amadolari ibihumbi 64,600. Kugira ngo wumve ubushobozi bwa Bruce Melody, aya madolari ibihumbi 64,600 uyavunje mu Nyarwanda yagenda akangana neza na miliyoni 94 ibihumbi 791 n'amafaranga 456 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere mu bahanzi bumvwa kurusha abandi ku rubuga rwa Spotify ni Element yumvwa n'abarenga ibihumbi 265 ku kwezi bikamwinjiriza akayabo k'amadolari arenga igihumbi na 853. Aya mafaranga yafata ku kwezi uyavunje mu Nyarwanda agenda akangana neza na miliyoni 2 ibihumbi 790 ndetse n'amafaranga 18 mu mafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Akaba wa gatanu umwanya asangiye na The Ben ku rutonde rw'abumvishwe cyane ku rubuga rwa Spotify mu Rwanda. Akaba yarumvishwe n'abarenga miliyoni 18 bikamwinjiriza akayabo k'amadolari angana n'ibihumbi 36 by'amadolari. Bivuze ko aka kayabo kavunje mu mafaranga y'u Rwanda byangana na miliyoni 52 ibihumbi 824 ndetse n'amafaranga 960 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda. Ese ni iki kigutunguye? Kugira ngo ujye ubona documentaire nyinshi ziga ku bintu bitandukanye, icyo usabwa no gukanda subscribe ukajya ufungura inzogera kugira ngo tujye tubana mu byegeranyo bitandukanye. Ndi Arishi Javis, naho ubutaha.